Black Entertainer TV. Ngo ibintu ntibimeze neza hariya mu gihugu ca Uganda. Hari umukomediye mwamenye nka Rango Tenge Tenge beshi mwagiye mukunda, aho ubona agiye afise imbuga zigiye zitandukanye kandi zikuze, ariko kugera uno munsi atari kumwe neza na neza na management yiwe. Numuhungu yahora amufasha mu byo bakora, ariko bagiye kuvana nabi nyuma yuko atamuha amafaranga nkuko bavyumvikanye. Ni Rango Tenge Tenge hamwe na papa wiwe baje gusezerera uwo muhungu kubera ko ibyo bari bumvikanye ko bomuha amafaranga atariko yakomeje kubibaha. Mu mwaka uheze yabahaye imiliyoni 12, ariko kugeza nuno munsi akavuga ko atayandi mafaranga arasubira kubaha. Ndakwibutse ko Rango Tenge Tenge beshi mwamumenye kudu video yagiye akora tugiye dutandukanye. Akwibutsa ko ari umwe yari afise imbuga zikomakomeye, aho ubona yari afise imbuga kuri TikTok afise aba followers bagera ku miliyoni 12, Instagram hari afise abarenga miliyoni 2, hamwe na YouTube afise abarenga imiliyoni 4. Je tugiye kubana mu kino kiganiro Tata isi the winner, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, gakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Reka nongere ndaguhe ikaze we wahisemwo gukurikirana Black Entertainer TV kugira ngo tuze kubana mwa kino kiganiro. Rero ikintu no kwibutsa, ntuze kugenda utumvirije ikiganiro cyose, kuko ni wagenda utumvirije cyose hari byinshi uza kuba uhomvye. Reka dusimbire hariya mu gihugu ca Uganda. Ndakubwira ko ibintu bitameze neza ku mukomediye wanyu Rango Tenge Tenge, aho beshi bamumenye kuba afise amaso manini eka n'utundi tugenegene yagiye agira twishi, aho ubona ni umwe mu ba influencers bakomeye hariya mu gihugu ca Uganda, aho ubona ari mu bantu bafise ababakurikirana beshi. Nkakwibutsa ko ari umwe mu bana bagiye bakora amateka menshi, aho yagiye arihwa no muririmbyi novuga ko ari Diamond Platinumz mu kumwamamariza indirimbo ziwe, kuko ni umwe mu ba TikTok ba mbere mu Buganda boba bahari ndetse no muri East Africa, kuko gukurikirwa ni miliyoni zirenga 12 muri no East Africa yacu. Ubura umuntu utari muto cyane, kuko n'abasanini bake bafise abo bantu. Kuko nkakwibutsa ko muririmbyi Diamond Platinumz yigeze kumuha amafaranga arenga miliyoni 20 z'amashiringi hariya, kubera ko kumwama gutamba indirimbo yiwe yari yise komsa inshuro nyinshi, bigatuma igera kure. Rero ukabona ko ari influencer akomeye cyane hariya mu gihugu ca Uganda. Ati none byoba byavuye guki kugira ngo baze kuvana na management yiwe? Ubundi hari amasezerano muba mufitanye na management yawe iyo mugiye gukorana. Rero ukuntu vyagenze, hari amahera bari bemeranye ko azoza aramuha ava kuri izo mbuga, kubera ko urumva niwe yamushootinga akamugirira editing and then agaposta kuri ziriya mbuga. Rero nyamujene manager wiwe yavuze ati izo mbuga nije ubwanje nazikoze, nije nazikreye, uretse ko nashisha ko utu video twiwe, ariko nije nazikoze, noneho nshira ko ibintu vyiwe bituma ziduga. Nawe akavuga ati ego turavyemera, ntabwo woba warazikereye. Mugabo Rango Tenge Tenge nawe avuga ati imbuga nizi wanje, kuko nijewe nsanzwe ndazikoresha, we nimba waje nka management yanje dushaka uduhe imbuga zacu, hama twebwe twibandanirize tuzorondere ubundi muntu azi managinga. Ariko manager nawe akavuga ati ababajwe nuko Rango Tenge Tenge amusize muri career, kandi bari batanguriye rimwe bakemeranya ku rugendo bazorusozanya mpaka bageze kuco ubashaka. Ariko papa wa Rango Tenge Tenge amaze kubona ko ibintu bidahagaze neza, akabona ko agize iminsi amujya amahera, niho yavuze ati reka ibyo bintu ntibishoboka, ahitamwo kumuhagarika gukorana nawe. Rero bigatuma uwo mujene avuga ati
nanjye imbuga mu gihe mugenzi uko sindazibaha imbuga n'iziwanje. Rero amakuru yari ahari nuko Rango Tenge Tenge nawe avuga ati turasaba ko izo mbuga yoziduha kuko hagezaho Rango Tenge Tenge uno munsi abura amahera yo kuja no kwishure, kandi ari influencers akomeye hariya mu gihugu ca Uganda. Ubona ko biba biteye isoni ku muntu nka Rango Tenge Tenge aba yarubatse izina kuriya kuntu, ukumva ko hagezaho ashobora no kuba yobura amahera ajana kwishure. Urumva ko ari ibintu biba biteye isoni mu gihe ari superstar hazwi muri East Africa ndetse akabazwi na heshi kwisi, aho novuga ko muri leta zunze ubumwe z'abahora jayo Amerika baramuzi n'ahandi heshi yagiye atandukanye. Rero urumva kubona icyamamare nka Rango Tenge Tenge ashobora kubura amahera yo kujana ku ishuri, urumva ko ibintu biba byarenze inkombe. Rero amakuru narinda bafitiye uno munsi yarayo, je twari kumwe Taisi the winner no channel yanyu ni Black Entertainer TV. Kora subscribe, kora like, comment na share kugira ngo tuzokomeze kubana n'ubutaha. Murakoze cyane.